Eh bien, j'aimerais lire. rero nashaka gusoma mu ncamake ijambo ry'Imana imbere ko dusengera hamwe. Levez-vous avant Muhaguruke la lecture. mu gihe dusoma ijambo. Nashaka gusoma muri Nehemiya 9, Néhémie 9, Nehemiya 9 verset 5 umurongo wa 5 du verset. hagati mu murongo. Ah, louez le Seigneur votre Dieu d'éternité en éternité. Muhimbaze uhoraho Imana yanyu uko byamye uhereye kera hose ugashitsa ibihe bitazoshira. Au-dessus de toute louange, Baraheza bahimbaza izina ryiwe ry'icubahiro ariryo rishizwe hejuru gusumba aho gushima kose no guhimbaza kose bigarukira. Ezira araheza qui a créé le aravuga ciel, ati ni wewe uhoraho wenyene nta wundi, ni wewe waremye ijuru mbere n'amajuru asumba ayandi n'ingabo zose zo kuri yo, waremye n'isi n'ibiri kuri yo byose n'ibiyaga n'ibiri muri byo byose, kandi ni wewe ubibeshaho byose, ingabo zo ku ijuru l'armée ziraguhimbaza. céleste t'adore. Verset 7. Umurongo w'indwi, uhoraho Mana Le Dieu qui a ni choisi, wewe watoye Aburahamu, qui l'a fait niwe wakuye d'où niwe en Chaldée, watoye Aburahamu umukura muri Uri h'ibukarudaya umwita izina Aburahamu. après avoir Umurongo trouvé w'umunani, son cœur wabonye umutima wiwe ko ari uwo kwizigirwa imbere yawe, tu as conclu avec lui usezerana nawe isezerano ryo kuzoha urubyaro rwiwe igihugu c'abanyakanani n'ic'abaheti n'ic'abamori n'ic'abaferisi n'ic'abayebusi n'ic'abagirugashi, kandi iryo sezerano wararishikije kuko wama ugororoka. jusqu'à ce jour, jusqu'à ce Gushitsa kuri ino jambo, iri jambo ry'Imana ryera kandi ry'igiciro. Reka dusengere hamwe. Dieu fidèle. Mana Nous te yizigirwa, remercions du fond du cœur turagushimira biva mu bwina bw'umutima pour ce jour de grâce kubwo et pour uyu cette munsi heure de w'ubuntu, grâce. kubw'isaha y'ubuntu. Turagushimira biva mu bwina bw'umutima, kandi Que ton nom soit izina ryawe honoré d'éternité en éternité. ryubahwe mu bihe bidashira, gushika mu bindi bihe bidashira, ko wowe ni wowe Mana nyakuri, ni wowe muremyi wa byose, ibiboneka n'ibitaboneka. Mwami, turagushimira yuko watanze amasezerano mu bwoko bwawe guhera ku ntango, kandi ukaba warayagumije mu gihe cyawe. O Mana, turagusenga kandi duhimbaza izina ryawe ry'ubwiza. N'uyu mugoroba nawo muri iyi minsi ariyo yacu waravuze Mana, rero waravuze, kandi mu by'ukuri turizera yuko wasohoje ibintu byose wavuze. Mwami, wanagiranye isezerano natwe nk'uko byabaye muri iriya minsi, kandi watanze isezerano iryo ubwoko bwawe ko buzoragwa isi. Ese ukuntu ari by'igitangaza Mwami, yuko usangwa uri umwizigirwa guhera ku ntango hamwe n'ubwoko bwawe. Bategerezwa kuvuga ayo majambo bakavuga ngo wasanzwe uri umwizigirwa. Natwe twoshobora gusa kuvuga ngo uri umwizigirwa, kandi ubu muri umwizigirwa. O Mana yizigirwa, nubwo twebwe rimwe rimwe tuba tutarabizigirwa, weho nubwo biri uko ubwo uri umwizigirwa Mwami. Turagusabye rero dukomeje bivuye ku mutima, ufate kuri uyu mugoroba ibintu byose bitakunezereza muri twebwe. Urabizi yuko turi abantu buntu gusa bibagira kandi b'abanyantege nke, buzuye amakosa. ukure byose muri twebwe, ukure ibyaha byacu byose, ukure ibigabitanyo byacu, ukure kutizera kwacu, ukure ibintu byose bikuzibira. Ndagusabye ngo ubande kutuvugisha biciye ku ijambo ryawe ry'igiciro kandi ryera Mwami. Ndagusabye ngo wezagire ubwoko bwawe ku mugoroba, abo bose baje n'abo bose batashoboye kuza Mwami.
ugire ubuntu bose mwami kandi ufashe mwene data kugira ngo azane ijambo ryawe utwugurure umutima n'amaso mana kugira ngo dushobore kwakira ibyo ushaka kutubwira biciye ku ijambo ryawe ry'igiciro kandi ryera. Turagusenga kandi duhimbaza ubuntu bwawe, ubane natwe mwami, turabigusabye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Turicara. Nari nshaka kuririmba igitero ngo ndi hafi yo mu rugo ariko ntibigikwiriye. Nshaka kuririmba iyo ndirimbo hamwe n'igitero cyayo byamaze kuririmbwa. Turashimira cyane umwami kubwo ibintu byose yakoze muri twebwe, kubwo ubuntu bwose yaduhaye, kubw'ijambo ryiwe ryahishuwe, kubwo kubwa byose uko biri ni ubuntu tudakwiriye nibwo twahawe. Igihe twiyumvira ku byesho Yohana 15 ku mukoko wanesheje uzoba uri hariya urihagaze impande y'ikiyaga Cibiyo, byesho Yohana 15 umurongo wa 2, byesho Yohana 15 umurongo wa 2, mbona igisa n'ikiyaga c'ibirahuri kivanze n'umuriro, mbona abatabarutse banesheje ca gikoko n'igishushanyo cacu n'igitigiri c'izina ryaco bahagaze kuri ico kiyaga c'ibirahuri bafise inanga z'Imana. Tuza gusoma gusa uyu murongo uyu munsi. Uyu munsi nshaka gusobanura ubutumwa bwa Mwene Data Branham. Nimba atakintu kimwe nza kubona mu byanditswe byera gicibiba cyakaka, misi yose nagiriwe amahirwe yo kuca nsubira kuraba mu butumwa bwa Mwene Data Branham. Ni ubutunzi butangaje ubwo dufise kandi turabishimira Imana cyane. Ubutumwa burasanzwe cyane ariko n'ubunyenkomezi kandi burimbitse n'ubwibwina bukora ku mutima cyane. Haravugwa hano kw'iri shengero izoragaze ku kiyaga c'ibirahuri kizoba canesheje igikoko n'igishushanyo cacu n'igitigiri c'izina ryaco. Abantu bose bavuga ngo mwami mwami ntibazokwinjira mu bwami bw'Imana. Hazobaho abantu bamenye igikoko ico arico, igishushanyo cacu ico arico, ico izina igitigiri c'izina ryacu ico arico. Nimwimvire yuko abantu bose biyumvire yuko bazobayo ariyo bazoba bari. Ejo naravunitse hafi no kwita by'ubuzima bwanje mu gusoma mu kinyamakuru c'umuvugabutumwa azwi cyane mu isi yose, ikinyamakuru cyari kigezweho ku bijanye n'ubutatu. Hanyuma akoresha we ubwiwe so yanditse ico kinyamakuru. Birakwiye ko tuvuga ibintu neza muri byose. Hanyuma muri ico kinyamakuru haravugwa ngo ubutatu bw'Imana buzana ubumwe bw'ubutunzi. Hanyuma narahemye nategerejwe guhema neza, ndakwega impepfu zanje neza kugira ngo ntaho ribivuzwe ngaho ngo ubutatu ngo bugira ubumwe mu bintu by'ubutunzi, ngo ico umwe adakoze uwundi aragikora, ngo ico uwundi nawe atakoze, ico uwundi yibagiye uwagatura waragikora, ngo ubutatu ngo buca bukora ubumwe ngo bw'ubutunzi. Ni bitizego. Mbega nshaka kuvuga iki kuri ivyo bishobora gusa nko menga ndagumije ibintu, ariko munyizere ibintu byose by'imyitarure by'abadini bija mu merekezo amwe, basubiranye inyigisho hanyuma birengagiza ijambo ry'Imana mu minsi ya nyuma. Biyumvira yuko bafise gahunda ikomeye nyinini y'Imana hano ku isi, ariko nta cyumviro na kimwe bafise kunyene umugambi w'Imana ufise. Ibyo bitubwira abantu banegura
ahubwo bitugira abantu bashima kubwo guhishurirwa uko twahawe biciye ku buntu bw'ubuntu. Hano nk'uko twasomye hazobaho ishengero rizoba ryaranesheje igikoko ku gishushanyo c'igikoko no ku gitigiri c'izina ryacu, rizoba ari ishengero. Rero bategeza kuba ari abantu bagize uguhishurirwa kw'ibyo bintu. Mbega niko biri canke siko biri? Niko biri, ni ijana ku ijana. Nk'uko rero nabivuze, ntidushaka uyu munsi kuvuga ubutumwa. Hari ibintu bibiri byakweze cyane amaso yanjye kuraba. Icya mbere ni ukuba yuko havugwa ku murongo w'umunani, muri Nehemiya 9 umurongo w'umunani, ngo inyuma y'uko wabonye ko umutima wiwe ari uwo kwizigirwa imbere yawe, usezerana nawe isezerano. Imana ishobore gusanga imitima yacu ariyo kwizigirwa kuri yo, kugira ngo idushire muri iryo sezerano. Imana yakoze isezerano ku musaraba i Golgotha. Hanyuma agace ka nyuma k'umurongo w'umunani, ngo kandi iryo sezerano wararishikije kuko wama ugororoka. Imana ishobore kudusanga turabizigirwa mu byo yaduhaye itwizigiza, turabizigirwa mu bintu twahawe, kandi dushobore no kuba twovuga tuti mwami we wagumije ijambo ryawe kuko uragororotse. Nkuko Mwene Data Rusi yamaze kubishimika ko ni n'umwizigirwa, ni yizigirwa kandi ni nyakuri. Ibyo yasezeranye irabigumya nta nkeka. Reka turimbe izere gusa, hanyuma ndaza gusobanura ubutumwa bwa kera cyane uyu mugoroba. Crois seulement, tout est possible. Oh, crois seulement. Izere gusa byose birashoboka. Crois seulement. Izere gusa. Tout est possible. Oh, crois seulement. Izere gusa byose birashoboka. 26th chapter of Ezekiel and beginning with the 26th verse. Nashaka gusoma igice cya 26 muri Ezekiyeli umurongo wa 26. Ezekiyeli 26 umurongo. Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, maintenant le verset 27, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Kandi nzobaha umutima musha, mbashiremo impwemu musha, nzokura umutima ukomeye nk'ibuye mu mibiri yanyu, mbahe umutima woroshe nk'inyama. Murongo wa 27, kandi nzobashiramo mpwemu wanje, ndabagendeshereze mu byagezwe byanje, namwe muzokwitondera amabwirizwa yanje muyashitse, kandi muzokwibera mu gihugu nahaye basokuruza, mube abantu banje, nanje mbe Imana yanyu. Ubu turagiye kuvuga ku rufatiro. Nukunze ko Mwene Data David n'abandi bose mwihangana, nashaka kuvuga ku bintu bikwiriye kugira ngo tubeho ubuzima bwa gikristo, bigize ubuzima bwa gikristo. Hariho ibintu byinshi turazi ibintu byinshi, ariko ntituzi ibintu byinshi. Imana hari ibintu yatumenyesheje, rero turashaka kubakira kuri ibyo bintu tuzi mu ijambo ry'Imana, hanyuma dushobore kumenya neza uko biri. Imana iduhezagire mu gihe tuza gutangaza ijambo ryayo. Nimubyumvire ko, hanyuma musenge kugira ngo dutangure. Bashaka
kuvuga ibi il y a toujours eu quelque chose qui n'allait pas. hamye hariho ikintu kitagenda neza mu ishengero. turazi Mwene Data Charles na jewe twabiganiriye ko mu kanya gaheze, bisa nkaho hari ikintu kibura ahantu runaka mu bantu. Dufise ivyiyumviro byanje, dufise ivyiyumviro byacu, kandi twarakoze cyane buryo bukomeye bushoboka, ariko ntitwashoboye kumenagura ibihome bihagarara imbere yacu. Mu buryo bumwe twavuga yuko twatoboye gusa turimba, ariko umunsi umwe ibihome bigomba gutembagara, hanyuma Imana, ingabo ziri hamwe z'Imana zizoja imbere n'ibendera ry'umwami rya Yesu Kristo. Ico nivyo vyizigiro byanje by'imbere mu mutima. Rero ishengero ry'Imana nzima nimba ari igitsibo c'ukuri, inkingi y'ukuri, Imana igomba kugira ishengero ry'ubushobozi, ry'ubwiza, ishengero isi yose ishobora gushimagiza, ishengero rya Kristo gutangarira, rishobora kwemerwa, rigashobora kugaragazwa kugira ngo ribe muri ico kirere, hanyuma ryitware mu buryo bw'uko Imana ishobora kuba ifatanije n'iryo shengero kugira ngo agishire kugaruka k'umwami, ku buryo bw'uko dushobora kubaho dufise iyo mico. Uko niko dutegerezwa kubaho, ariko tubona yuko kenshi tuba dufise ibyo dutumbereye gushaka gukora byiza, ariko ntitubigerako. Tugashaka gukora nk'abakristo, tukavuga tuti turi bino, turi biriya, turi ibi, hanyuma tukagerageza kubaho ubuzima buri ku murongo, ariko ntitubishikako. Ni twebwe rero nk'ishengero. Ubu rero reka turabe ico kintu. Igikristo canke ishengero ntiryagenewe n'Imana yuko riganzwa n'amadini canke ngo riganzwe n'imitegekere. Iyo Imana yari yagenye yuko ishengero riganzwa n'abantu canke amadini canke abantu bafise ubwenge, aho rero nitwoba dukeneye mwemu yera mu ishengero. Ugutsinda kw'ishengero canke gushobora kw'ishengero vyoba bivana nuko abanyabwenge bogira ico babikoramwo. Ishengero ryoba rivana n'ivyo. Hanyuma uko twogira abanyabwenge bize cyane mu ishengero, niko gutera imbere kwacu hoba kuja imbere cyane. Ariko muri Bibiliya mu ijambo je nsanga ko Imana ntiyagenye ko ishengero ritwagwa rikaganzwa n'abanyabwenge bize cyane cyangwa amateologiya y'abantu, ariko Imana yashatse ko riganzwa na mwemu yera. Uwo yatanzwe mu ishengero kugira ngo yunge, ashire hamwe kandi arongore umubiri wa Kristo. Hamwe n'ivyo, uko je ndabibona, uko ndabizi kuri gahunda y'Imana, ntituzigana rimwe tugira ico tugerako kiretse tugarutse hagati na hagati mu kugomba kw'Imana biciye kuri mwemu yera. Rero si bishasha ko tubivuga ko akenshi havuzwe uyu mutwe avugwa ikicigwa, ariko ubu rero turagiye kukimurika ko tukirabire mu yindi furuka. Rimwe tuba twibaza ko ari mwemu yera ariko arakora, ariko ugasanga hari ibindi bintu bivanzwe naho. Aho rero igihe mwemu yera agerageje gukora ikintu, hanyuma ikindi kintu kigahaguruka, ishari rikaza, abandi bantu bagashaka gukora ibyo bintu nyene, ico ni kimenyamenya yuko badafise mwemu yera. Rero abantu babonye ibintu byinshi mu madini,
ku buryo bw'uko barikwega cyane. Hariho ibintu bahahirizwa gukorwa ngo utegereza gukora ibi, utegereza gukora biriya, ibintu bakabibwirwa, hanyuma umuntu akabategeka ngo mutegereza gukora ibi. Ahantu hose bakagena ibitegerezwa gukorwa ku bandi bose, hanyuma bigasa nk'aho turi abanyantege nke. Ariko mubone ko dufise umubiri, mfise amaboko, mfise umunwa, ingingo zaje zose zigomba kuba zikorana, zihoza, zive ku zindi. Imana nimba ifise umubiri wayo ikawukora muri ubwo buryo, ikaba ishaka kuwutegeka biciye kuri mwemu wayo, aho rero hategereza kuba hariho amahirwe, hategereza kuba hariho gahunda iyo gahunda iba irengera ibyo dufise uyu munsi. Mu gitabo cya Ezekiyeli Bibiliya iravuga, kandi Ezekiyeli yari umuhanuzi, ngo nzoba umutima musha. Ndakunda ibi kuko Imana ivuga ko izokora ikintu gishasha. Ibyo ntibisigura ko izokora uwa kera, oya, ngo nzobaha umutima musha, ngo nzokura mu mutima, mu mibiri yanyu umutima ukomanaye nk'ibuye, ndabahe imwemu nsha. Ntiyavuze ngo izoduha, ngo izokwemeza gato, oya, ngo izokora ikintu gisha, si gukura gato uwa kera ngo uwukoreho, oya, ahubwo gutanga umutima musha, atari kuvanga ibya kera na bishasha, oya. N'ibyo nabyo ntizobikora. Yesu yarabivuze mu butumwa bwiza bwa Luka igihe yavuga ngo ntimushobora gushyira umuvinyu mushasha mu mibindi ishaje. Rero je narabaye umuvugabutumwa agendagenda ingendo kugira ngo umenye icyo bisigura. Iyo ufise mu bindi icupa, urabimenya ko umubindi urasaza. Rero icyo aya macupa yarakozwemo icyo gihe kera, cyangwa iyo mibindi byaba bikozwe mu rusato rw'ikoko, bararushona bakarushona, hanyuma bakarushira hamwe kugira ngo ibintu by'amazi bishobore kugumamwo, yaba amazi, yaba umuvinyu, yaba amavuta, byose byashobora gushigwamwo. Ariko igihe urwo rusato rwasaza ruruma. Aho rero niho ubona ubwo bufatanye hamwe n'ibyo Yesu yashaka kuvuga. Ushizeho rero umuvinyu, vino nshasha muri urwo rusato ruraturika. Murashobora gushira y'amazi, nta kintu kimwe kizoba, ariko ntimushobora gushirayo umuvinyu, kuko amazi ni iki? Murazi ibintu bigize amazi, nta kintu kimwe gishobora kuwushikira. Amazi aratekana, agatekana, nta kintu kimwe kiba, nta buzima agira muri yo, murabona? Ariko biratandukanye hamwe na vino. Vino ifise ubuzima muri yo. Vino ikiri nshasha, ica mu kubiragira, irasha, hanyuma hari ibintu biba binyiganyiga imbere muri wo. Iyo rero umaze gusha, uwo mubindi wa kera rero uraturika. Rero uwo mubindi wa kera ugaturika, hanyuma iyo vino igatakara, ikameneka. Ibyo byose uko ari bibiri nta kiba kigihari. Uko rero niko tubona ibintu uyu munsi. Ntimushobora guca mu mero ya kera hanyuma ngo mube nshasha mwiyumvira yuko ngo bure muri gahunda y'Imana mu buryo bw'umutwe, by'ubwenge bw'umutwe. Oya, ntibigenda nk'uko. Ubwo umubiri wa ikintu cya kera igomba kuvaho, kikavaho burundu, hanyuma ibintu bishasha bikaza mu bindi mushasha. Murazi ko bimeze hano ku isi hamwe n'ibikoko. Iyo ufashe urukoba rushasha ruba rushobora gukweguka rumeze neza, haba hakirimo amavuta. Aho rero rurashobora kureka rukaguma mu kibanza, ariko siko bimeze hamwe n'urukoba rwa kera.
C'est comme ça aujourd'hui. Écoutez, bimaze kuma nous avons besoin de nimwumvirize turakeneye vino nshasha ariko imibindi mishasha iri he? Yesu Kristo ni wa wundi ko yarari ejo niko akiri niko azoguma ibe bidashira. Bwa bushobozi yari afise nibwo bikimeze uyu munsi. Abanyabwenge b'ubwenge bafise uruhu tumwe urukoba rukomanaye baravuga ngo murindire igihe cy'ibitangaza cyaraheze. Ni Dr John yabitubwiye. Oya, ibyo biratandukanye. Igihe umuviro mushasha ushizwe mu rukoba rwa kera, murabona ubuzima butawe kunyiganyiga. Iyo ari urukoba rushasha byose biramera neza bikagumana hamwe n'ubuzima bushasha. Imana yatanze amasezerano kandi Yesu Kristo aguma ari wa wundi ejo wahise uyu munsi niwe bidashira. Igihe mwabaye bashasha mu bw'inyu mushasha ukinjira muri mwebwe muravuga haleluya, Imana ihimbazwe, nukuri uko nukuri. Murabona nimushobora gushira umubyinnyi mushasha mu mubindi wa kera, ibyo ntibigenda ntibikora. Murabona nimba abigisha bacu abavugabutumwa bacu nimba abungere bacu nimunyemereze bibabwire turakeneye ubuzima bushasha, mbere turakeneye ko ubwo buzima bushasha bwemegwa. Murabona kandi ashaka gushira mwemu wiwe muri twebwe kuko mwemu ashigikira ijambo. Kera igihe umuntu yari akize agashinga intahe ibyo abatarahindurwa abataravuga ubwa kabiri baravuga ngo rindira gato nzokubwira mu mwaka uza tuzora ibyo muganga azoba yavuze. Ariko umuntu yavutse ubwa kabiri aba mushasha agamusha hanyuma akumva intahe aravuga haleluya, Imana ihimbazwe, ndanezeranwa nawe. Murabona turabona ubwo nyene aho hariho bishasha ari ukuvuga ubwa kabiri, ariko nimushobora gushira umubvinyo vino nshasha mu mubindi wa kera. Ivyo binyebuza umwimenyerezo, sinzi nimba naramaze kubibabwira, haheze imyaka myinshi nari mu rugendo rwanje ndagiye guhiga. Niyumvira ko ndi umuntu mwiza azi ishamba, nakurikiye idubu rimwe ariko sinafise uburenganzira bwo kuyica, sinashaka no kuyica ariko nayikurikira makanda yayo. Nari ifise ifarasi y'imyaka 3 ikirino yarasimba cyane isimbira imbere n'inyuma, hanyuma kuyerezo twese twarushe jewe n'ifarasi, hanyuma niyumvira ati ubu rero hagarara. Ngera ahantu aho nashobora kuraba inyuma, nashobora kuraba mu merekezo yose ndi ku musozi. Hanyuma nk'uko nkunda kubikora nahumirije amaso, hanyuma ndazirikana kugira ngo menye nimba umwami hari ikintu yashaka kumbwira. Murazi mutegerezwa kuguca mutegerezwa kuba mu buryo bw'imwe, mutegerezwa kuba mu buryo bw'imwe mufatanije nawe. Hanyuma igihe nabandanya inzira yanje mbandanya aho nari mvuye, nari hejuru mu misozi, hanyuma bukwi na bukwi ndakanguka. Uwo munyuma ya saa sita hari haguye akavura, hanyuma ibicu byari byavuyeho ku mugoroba, ukwezi kuraseruka. Shika mu gace aho umuriro wari waraciye mu iryo shamba, hanyuma mu buryo runaka byose byari bisa nk'aho byambaye ubusa, byari biri gusa aho muri ako gace, nta bishishwa byari bikiri ku biti, byari bishishuwe. Hanyuma uburyo runaka nabonye ko atabuzima ataburyo bwari bugihari kugira ngo amakakama asohoke, kuko nta bishishwa byari bigihari bikiri ku biti. Hanyuma niyumvise ko yuko ntegerezwa guhagarara ngaho, ndaboha ya farasi yanje, ndaraba ndabijuru, ndavuga ati data wanje uri mu ijuru, ndagushimira cyane
ko uri data, ko wandongoye, ko wanyitwararitse. Ndabigushimira, ndagushimira ku byaremwe, ndagushimira kuri byose. Murazi umuhigi arakunda cyane ibyaremwe, ishamba n'ibindi. Hanyuma numvise ijwi, akamo kameze nk'akadasanzwe, byari bibabaje, imiyaga yarahuha, uducu duto duto tukarengana, utwo twita utucu twa babeli, ukwezi kwariko kuraka, imiyaga ihuha, ariko numvise ijwi, akamo k'umuyaga gatera uruhagarara, nkaho umenga umuntu ariko aridodoba, ariko aracura inimba. Umuyaga ntiwinjira, sinari bwamenye icyo ari cyo kintu, ko ari nko kuniha canke ukuniha guteye ubwoba. Naribwiye ati, mwami, ibi bintu byose bisigura iki? Batubwira ko intambuko z'ubugororotsi zirongorwa n'umwami, kandi ko ngo ku bakunda umwami byose bifatwa nka byiza. Mwami, nabwo ati, mwami, aha ariko habiki, ibi ni biki? Ni kubw'urukundo rukomeye bw'ubwoko bwawe, duca mu mwijima, nibyo, ariko umuco ukagaruka minsi yose. Ndizera yuko mbere ishengero imbere ko rishikira, niba iyo ntambuko rizoshikiramo, turasenga tukizera tukaja imbere. Mbega igihe c'umunezero uko bizoba bimeze, igihe abacunguwe bazoseruka kuri uwo munsi, bakaza imbere y'umucunguzi, nawe agahagarara imbere yacu nk'umwami w'abami, nk'uganza abaganza, akambikwa igitsibo, natwe tukaba turi ku musozi Siyoni. Amahoro azoganza isi yose, kandi abacunguwe nabo bazoganzanya nawe. Igihe tuzoririmba indirimbo yo gucungurwa, abamarayika bazihorera, ntibazotahura ibiriko biraba, kuko bo ntibacunguwe, ntibigeze na rimwe bagwa kugira ngo bacungurwe. Abantu gusa nibo bazi icyo bisiguye gucungurwa. Umumarayika ntazi icyo cyo guhona. Mbega umunezero tuzovugira hariya. Ndizera kandi ko niko bizo bimeze no kwishengero. Hanyuma numvise iyo kokamo kameze nko kuniha, naribwiye ati, mbega ese ukuntu ibintu biteye ubwoba hano, biratera ubwoba, biteye ubwoba kuba hano. Ntazi ati, mwami, kubera ko imbega nategereje kuboha ifarasi yanje, mbega sinaremwe kwibandaniza kwidugira, ariko mu buryo runaka ni Imana yari ifise ikindi kiranyigisha. Ntazi ati, mwami, mbega ibintu byose bisiguye iki? Hanyuma uwo muyaga wahuha ngaho, byari bimeze nko kuniha, nko kuboroga. Hanyuma nanje niyumvisemwo ukuntu kudasanzwe, ndaraba imisozi, ukwezi kuriko kuramurika, ndavuga nti, mwami, mbega ibi ndiko ndabona ndabikoze iki? Kubera iki mbega ndi hano? Hanyuma icanditswe kingarukamwo mu gitabo ca Yoweri, ngo ico inkezi zasize igihori carabiriye, ico kimwe kitariye, akandi ko karakiriye. Yoweri 1:4. Ndiyumvira ni byose hano biri gusa, ibiti byari bikomeye, ariko nta kintu kimwe kibiriko. Kera byari ari bitoto. Hanyuma nabonye ati, mbega ukuntu byari kuba bisa neza, bimeze neza. Ubu naho rabi ukuntu bimeze, umuyaga ugahuha, ariko nta kunyiganyigana kumwe, nta buzima bukirimwo, hakumvikana gusa ukuniha, byarapfuye. Uwo muyaga nyene ugashobora guhuha, bikaguma uko bigumaraye biruko, kumwe bw'uko umuyaga
utagishoboye kubinyiganyiza, bivuza gusa akamo kababaje ko gucura intimba. Ntibikimeze uko byari bimeze ubwa mbere. Ubuzima n'ubwiza n'igitutu, nta kintu kimwe kigisigaye, nta kintu kimwe gisigaye, biri ngaho gusa, biri gusa biniha. Naravuze ati mwami nibi. Hanyuma nariyumviriye kuko byari bimeze ubwa mbere kwa Barteriyano, abametodisite, abapantekote, abanezeriye, ingenzi z'ukwera, hamwe n'ayandi magwi yose y'amadini dufise. Naribwiye ati igihe batangura, mbega bari babayeho gute? Ni gute bari bafise ubuzima bwabo muri bo? Igihe cyose Imana yarungika umuyaga wayo w'ubushobozi nko ku munsi wa Pentekote, ese ukuntu banezererwa imigisha y'Imana. Byose byaranyiganyiga bigashushwa, hakabaho ukunyiganyiga, habayo amakanguro rimwe inyuma y'irende. Ariko byagiye kugenda gute? Inyuma yaho umuriro wo guhamwa warazimye, ubuzima burazimangana. Ubu mbega bameze gute? Amaseminari hano na hariya, abahungu baragendayo bagahabwayo inyigisho ikomeye, ariko ntibazi umubatizo wa Mwemu Yera. Bafunze umurongo w'ubuzima. Nimwiyumvire kwa metodiste, igihe bagira ibikorane mu mashengero, mu mashuri, hanyuma Mwemu Yera akamanuka ku bantu, bakagwa hasi, bagategerezwa kurindira yuko bigaruka ko rimwe rimwe bashira ikintu mu mazi akanye, hanyuma bakishira agahanga kabo kugira ngo bagaruke basubire kumera neza. Jo ubwanje nabonye abantu bameze uko munsi y'ubushobozi bw'Imana mu ishengero ry'ababatiste. Ubu rero byose byaraheze, byose birasobanurwa, ubuzima ntibukiri ngaho, iyi nyigisho ziri ngaho. Aho abantu boje ku gicaniro, igicaniro ntikigihari, intebe yo kwihanira ko yakuweho, iravanwaho, irajyanwa. Igicaniro ntikiri ngaho, hariho gusa piano niniya. Ibintu byose biratandukanye uko byari bimeze ubwa mbere. Ntibikiri ubugingo buza ku gicaniro. Ubu n'amashugwe aba ari ngaho imbere, aba atatswe, yashyizwe ku gicaniro. Hanyuma iyo baririmba cyane ku buryo bw'uko bitugora gukurikira amajwi yabo. Nibyo, bafite amajwi meza, ariko iyo baririmbye igihe kirekire gushikaho amaso yabo hasa n'ubururu, hanyuma bakavuga ngo dukora ibi ku bw'igiciro cy'Imana, ibyo sindabyizera. Oya, iyo numva ibintu bimeze nk'uko, biba biri bibi cyane. Iyo numva ijwi bagumisha ijwi hejuru cyane ku buryo bw'uko bagumiza ko murindi, ku buryo bw'uko amaso hasa n'ubururu, bikaba ari ibintu by'ibikino, biba bikiri icyubahiro cy'Imana. Oya, ibyo dukeneye ni indirimbo za kera, izo Mwemu Yera bwiwe ashobora kumanuka, bose bagashobora kuririmbira muri Mwemu. Murabona, baravuga ngo iminsi y'ibitangaza yararangiye, ntibikiri ngaho, n'ibindi byose bya kinyabwenge. Umubatizo wa Mwemu Yera ntugihari, ibintu byose bikanyegezwa. Ntibitangajwe yuko ibintu byose bishigwa mu tuzizo. Kera byari biti bitoto bimeze neza byera, ariko ubu nta buzima biraho. Ariko kera byari biti bizima biriko birakura, ariko ubu naho, ubu rero humvikana gusa umuyaga, nta murongo w'ubuzima ugihari. Iyo Imana irungitse umuyaga wayo, iyo Imana irekuye Mwemu wayo akamanuka, mbe habiki bagumaho bagumaraye. Nta jwi ry'umunezero ry'urukundo ryumvikana, ariko haza ijwi ryo gucura intimba, ryo kuniha.
nk'umuyaga uhuha. Umuntu avuze ati ariho hariya igikorane cyo gusigira abagwayi, bahita bavuga ngo oh ntugende hariya. Hanyuma bagaca bavuga ubwo nyine ngo ukeneye kumviriza uriya muvugabutumwa hariya. Bizeye abo bantu aho gukurikira mwemu yera. Imana ishaka guhishura agakiza kayo, ishaka kwimenyekanisha, ishaka kwiyerekana, ishaka gusubiza mwemu yera mu ishengero, ishaka kugarukana mwemu yera mu ishengero kuko byabaye kera mu cyumba cyo hejuru, atari uko ari twebwe tuba dufise mwemu, ariko mwemu aba ari waba dufise. Muribaza ibyo ari byo? Ego, umuyaga uva mu ijuru nk'uko byagenze. Kristo ni wa wundi nyine nk'uko byari kuri Pentecote. Rero ngo mu ijuru haba umuyaga rero nk'uko haje uw'igihuhusi, aho rero haza mwemu yera, aho rero mwami azihishura. Ngiyo inzira y'Imana, ngo ubwo uburyo bw'Imana. Ariko igihe Imana irungika ibyo bintu hamwe n'amakoraniro yo gusengera abagwaye, rero bakibaza ati mbega abanyabwenge bacu baza kwiyumvira iki? Ngo ndabibabwira, igihe cy'ibitangaza cyaramaze kurangira, ibyo gukira kw'indwara bya Imana ibyo ntibikibaho, n'umubatizo wa mwemu yera naho ntukibaho. Baravuga ngo nashaka ko amakoraniro yanje, ishengero ryanje ribimenye ibyo. Murabona bafite ibyo bintu mu mutwe yabo mu buryo bwa kinyabwenge. Turabe nimba ibyo bintu babyemera cyangwa nimba batabyemera. murabona basa nkaho menga barizera ariko ntibizera. Ni abanyabwenge abanyabwenge gusa mu mitwe nibo bigishije abantu. Aho rero naribwiye ndi ngaho hantu, ndi kubera ko imbega ndi ngaho, hanyuma nkabona ibyo bintu. Hanyuma nabonye icyo ibyo bisigura, yuko Imana irakora, umuturage ukava mu ijoro, byose bikaba biri aho gusa, biri gusa atabuzima, atakire kimwe kivuganyiganyiga. Yesu yaravuze ngo ibikorwa nkora namwe muzobikora, kandi n'ibihambaye muzobikora. Yohana 14:12 amasezerano ari ngaho. Ariko ni gute mbega ashobora gusohoza? Hanyuma nabonye yuko ibyo biti bikomeye biri gusa sinari nk'ibiraba, ariko nirabira hasi. Murazi icyo nabonye? Nabonye yuko imbuto yari yaraguye iva ku ibyo biti ijya ku isi yari yatanze imeza uduti duto twiza. Mbona uduti dushasha, mbona ibindi biterwa bishasha. Murazi ingene ishamba na cyane iyo riko riraterwa uko rimeze. Sinari nkibona ibyo biti binini imbere yanje, nabona turiko turasohoka mu buryo bushasha imbere yanje. Twasohoka tuva mu mbuto ya bya biti bya kera. Ntitwari turi gusa, ntitwari turi uko gusa, twari urwatsi rutoto, twari twuzuye ubuzima. Murazi ingene bimeze, hari ibigwa mu ivu hanyuma bigasohoka. Nanjye rero ngaho narinezerewe cyane, narishimye, mvuze impundu z'umunezero, nsimbagurika, nzuguruka igiti nirukanga uko bishoboye. Ndavuga ati mwami, ntibijyanye gusa n'aya madini ya kera yamaze koma, bijyanye n'ibishasha ubu biriko birakura. Ibintu bishasha biriko birakura ubu. Naribajije ati ingene Imana yashaka kunyiganyiza ibintu byose. Murazi buri gihe iyo umuyaga uhushe utegerezwa kunyiganyiza igiti kugira ngo gishobore gukura neza. Ibyo abareteriyani baretse, abametodisite barabiriye, ibyo baretse ababadisite barabiriye, ibyo baretse abapresbiteriyani barabiriye, ibyo abandi baretse
abandi barabiriye birabandanya uko gushika ku bapantekote. Imana yaravuze iti ngiye kugarukana ibintu byose ndabigira bishasha. Yoweri 2:25 izo bikora mu ikanguro ryayo rikomeye bityo kuri mwe wayo. Muri mu byakozwe n'intumwa hariho amacupa 122 mashasha, imibindi mishasha itunganye mishasha. Hanyuma haza igihuhusi kivuye mu ijuru, cumvikana nk'ikivuye mu ijuru. Igihuhusi cuzura iyo mibindi mishasha Pentekote. Murabona, nta muntu umwe yaturitse, nta kintu kimwe cyavunitse cyamenetse, byari bikiri bishasha, byari byuzuye ubuzima. Hanyuma abandi kumbure baravuze ati ubwo ni kurenza urugero, nibankunda kaje bantambira kaje, ariko bashasha bo baravuga ngo amen haleluya Imana yimbazwe. Abandi bifatanya n'inyigisho ya kera. Nashaka ubu rero ko mwumviriza hano hariho imibindi mwumvirize mwitonze cyane mbere ko nshika ku iherezo. Mwumvirize mwitonze. Shaka kuba mwe mushasha. Abantu benshi ntibazi ibyo, kuri bo ntibitomoye, biyumvira yuko bamaze kuruma umubatizo wa mwe mugera. Nimwumvirize mu buryo bwumvikana. Shaka kuba umutima mushasha na mwe musha, hanyuma shire mwe mu wanje muri mwebwe. Murabona, Imana ishaka ubwa mbere kuduha mwe mushasha, hanyuma iduhe mwe mu wayo. Mutamufise ntimushobora no kumvikana n'umubanyi wanyu, ariko ntimushobora no kumvikana n'umuntu n'umwe. Imana ishaka gutanga impemu nshasha rimwe mu binezereza ibitandukanye n'ubuzima. Murabona, rimwe mwiyumvira yuko mufise byo kuri mubatizo mwe mu yera, mukavuga ati navuze igije impundu z'umunezero, navuze mu ndimi n'ibindi. Kumbure ibintu byose mwarabikoze, ni byiza cyane, ariko sikimenyamenya cuko mwahawe mwe mu yera abahishurira Kristo. Umutima mushasha, imwe mushasha, hanyuma ikasuka mwe mu wayo muri mwebwe, igasuka mwe mu wayo muri mwebwe. Murabona, aho rero ni muba mugikeneye gusa nkaho menga bagerageza kuba abakristo. Mwe mushasha ni ubuzima bushasha muri mwebwe, kandi neza ni mu mutima mushasha, ubuzima bushasha, imwe mushasha, ubuzima bushasha. Hanyuma mwe mu w'Imana ubwayo akaza mu mutima wacu no muri wo mwe mushasha. Murabona, ni nk'isaha. Isaha ifise utuntu twinshi tuzunguruka, ari ahantu runaka, abariho ikintu nyamukuru gituma bizunguruka. Aho rero mwe mu yera azoshira ubwo rushinge nyamukuru mu kunyiganyiga, ibindi nabyo bitunganywa nawe. Ariko ikintu icyuma nyamukuru gituma bizunguruka kiba kiri ngaho kugira ngo ibindi byose bitume isaha igenda, nk'uko Ezekiel yabivuze ngo ni uruziga mu bindi biziga. Igihe muhawe mubatizo wamwe mu yera, agenda hagati na hagati mwe mushasha, mwe mutima mushasha, kugira ngo abigire bizima, abigire bizima. Muri rimwe yuko mwamaze kubironka, ariko kumbure mwahawe gusa imwe mushasha, ariko ni mwahawe mwe mu yera, mwe mu Imana mushasha, uko mwe mu yera aza kuri iyo mwe mushasha. Aho rero ibintu byose bya kinyabwenge, ibintu byose by'urufatiro bwa muntu, ibyo byose birakugwaho, hanyuma hagati na hagati iryo zunguruka rigatangura bushasha. Murabona, Yesu Kristo nk'uko yari ejo, uko ari, uko aguma, ibyo bidashira mu buzima bwanyu, biremezwa bikagaragazwa, byose mukabyemeza na amina. Buriya muvuze muti fise mwe mushasha, hanyuma mukabesha, mukiba, mukabandanya uko minsi yose, mukabure mu madini n'ibindi, muribesha, ntimurahabwa mwe mu yera, mwe mu mushasha, ntimurahabwa na mwe mu yera. Sinzi ko za kuvuga ibi bintu, ariko nibyo. Mwe mu yera azokora ku buryo bw'uko
kimwe cyose mu bintu mukora kizoba ari mu byo Kristo yakora, ibyo Kristo yakora, kuko ibyo mwemu yama ni umunezero, amahoro, urukundo, ukugubwa neza, ukwihangana n'ibindi. Ni mu Galatiya 5:22. Iryo bintu, ibyo nivyo mwemu yera arema, atari ibigumbagumba byanyu, atari uko mutegerezwa kuja hejuru muja hasi mushiramo mwihata. Oya, si ibyo. Mwemu yera abazana ko ibyo bintu bigaragara muri mwebwe: urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, ukugira neza, ubugwaneza, ukwihangana. Murabona, ibyo si ibintu mukora, ariko nibyo mwemu yera akora muri mwebwe. Si ibyumviro bya kinyabwenge, ariko ni ikintu kiba kinyiganyiga muri mwebwe, ni mwemu yera. Ntushobora kuvuza impundu n'umunezero nkasimba mu munezero, nubibwira isi yose. Murabona, Imana nzima ishaka ko ibyo bintu biba. Turafise ibintu byinshi byaremwe n'abantu, ibintu birimo n'abantu, bakazana umuziki, bakazana ibinezereza n'ibindi byose, hanyuma bakagenda no mwibarabara bakacuraranga bakavuga, ariko mwemu yera ari hehe? Murabona, ntitwahawe mwemu yera. Murabona, si amavuta, si amata aterejwe. Oya, nibyo mwemu, nibyo ishengero rikeneye. Ndifuza nkomeje mwemu yera. Murazi ingene Imana mu buryo bw'igitangaza yateguye ibyo bintu muri Bibiliya. Yesu yaravuze ngo kiretse muvutse ubwa kabiri, utavutse ubwa kabiri ntushobora kubona ubwami bw'Imana. Utegerezwa kuvuga ubwa kabiri. Yohana 3:10. Mais cela ne signifie pas que vous avez poussé des ibyo mutegerezwa kuvuga ubwa kabiri, ariko ntibisigura ko mwavuze mwavugije induru n'ibindi byose. Oya, ibyo gusa ntibishobora gukurikira. Murashobora, ntimushobora kuguma ngaho atakintu na kimwe mudakora mu gihe Imana iri kureba muri mwebwe. Ariko ndiko ndavuga igikorwa ubwacu c'Imana, igikorwa c'Imana ubwacu muri mwebwe. Murabona, igihe mwemu yera azoza muri mwebwe, azokoresha ububasha bwiwe, mwaba umugabo mwaba umugore, uwo muri wese azokoresha ibyo ijambo ry'Imana rivuga mu bintu byose. Mwemu yera azokora muri mwebwe, niwe arema ibintu muri mwebwe. Mbere n'abavuga ibidashoboka byose kuri mwebwe ngo murabasaze n'ibiki byose muzubakunda. Ibyanditswe nk'inyuguti rero aho bifata ubuzima, ingogo ikahwamuruka, ingata ikaba ihorotse, abantu ibintu bikaba bihotse nk'ibaba. Murabona ingene mubigendamwo, mufate mugafata umuryango ufunze igaza, mukajana mukatwara nawo ku bitugu. Iyo mugeze ahantu aho mwemu yera atari mwebwe, oya, ariko mwemu yera akaba afise abagenzura abafise. Murabona, aho nivyo ndiko ndavuga. Aho no mwemu yera atari ko mwemu mufise, ariko akaba abafise. Ugashobora uvuga uti mwemu yera aramfise, aba muri jewe. Aho rero murashobora kubona ibintu byose bisohoza biciye kuri Golgotha. Murabona Yesu Kristo uko yari ejo, uko yari ariko aguma aho rero musengera n'abasi banyu. Ariko mubonye ikintu hanyuma mukaba mufise ukuri mu mitima yanyu ukuri, muravuga ati uyu muntu nawe ni umuntu nkanje, hanyuma mukibandaniriza inzira yanyu. Imbere yuko meraheza, hari ikintu nashaka kuvuga kiva imbere mu bwira bw'umutima wanje imbere yuko meraheza. Naho nibyo iby'uyu munsi, agace ka kabiri kazosobanurwa ejo Imana bishatse. Mwene Data Frank, tubaye tukiri mu buzima. Ubutumwa nabwumvirije mu ncamake, ngenda ndacibwamwo, hari ibintu bigenda biranciriramwo gato. Sinari bwumve ubutumwa bumeze nk'ubu nkuko tubwumvise ko mugoroba muri buno buryo, ariko nuko nyine bwavugwa.
aha bisa nkaho harimo ukuri gukomeye, harimo ukuri gukomeye. Kumbure ngiye gusoma uyu murongo hamwe natwe twese. Ezekiyeli 36 umurongo wa 26. Hano hariko havugwa ibintu bibiri bitandukanye. Umurongo wa 26 ngo nzobaha umutima musha mbashire mwimwemu nsha ngo nzokura umutima ukomeye nk'ibuye mbahe umutima woroshe nk'inyama. Icyo ni ikintu cya mbere, ikintu cya mbere ni uko umutima wa kera ukugwaho, umushasha ugashigwa mu kibanza, hanyuma uwo mutima mushasha ukaba ufise ubuzima mwemu ukinjiramo. Imana irafise imwemu yahumekeye muri Adamu, mwemu w'ubugingo, hanyuma uko acika ubugingo buzima. Ni nako bimeze mu gice c'imwemu. Kumbure turaza kuvugira ko kubishika ko jewe ntibingora gato kubibona, kuko biravugwa ku murongo wa 27 inywe ko havuzwe umutima musha n'imwemu musha ku murongo wa 26. Hanyuma ku murongo wa 27 acavugwa ngo nzobashiramwo mwemu wanje ndabagire abantu bagendeshereze mu byagezwe byanje byitondere. Rero hariho ibintu byinshi byo gukora, hari ibintu byinshi bivugwa mu yandi majambo ngo ndabagire abantu bashira ijambo ryanje mu bikorwa, bagendera mu nzira zanje. Kumbure kugira ngo tuvugire mu isezerano rishasha, ubutumwa bwiza bwa Yohana 20, umwami yahumekereye kubigishwa aravuga ngo nimwakire mwemu yera, Yohana 20:22. Ariko ku munsi wa Pentecote habaye ubwa mbere igihuta gikomeye, hanyuma buzuzwa mwemu yera, bambikwa ubushobozi bubasha bwo mu ijuru. Ibyo ni ibintu bibiri hano, aho dufise ikigereranyo ciza cyane: umutima mushasha, ubuzima bushasha, ubuzima buvyugwa na mwemu butegerezwa kwinjira. Hanyuma iyo ubuzima buremwe na mwemu bwinjiye muri twebwe biciye mu kuvuka ubwa kabiri, Imana ibishaka rero kongera kuko ubuzima bushasha, ubwo buzima bushasha bwaremwe na mwemu, abashaka gushiramwo ububasha bwa mwemu yera wiwe, kugira ngo abajambo ntabe yizewe gusa ngo abe yasomwe, ariko abone ugusohozwa kwayo biciye ku bushobozi bw'Imana ishaka gukorera muri twebwe. Mbega muratahura ibyo bintu byose kimwe ni ukuvuga ubwa kabiri, kimwe mu buzima bushasha biciye ku kuvuga ubwa kabiri, ariko ubuzima bushasha butegerezwa bukambikwa ubushobozi bw'Imana ubwabwo. Kimwe ni ukuvuga ubwa kabiri, biciye kuri ibyo umuntu aremera ubwo buzima bushasha hamwe n'Imana. Bwa kabiri nabwo ni ukwambikwa ubushobozi buva mu ijuru, kugira ngo ubuzima bushasha bushobore kugaragara, hanyuma ivyamwa vya mwemu bishobore buryo bufatika kuguhishurwa, kugaragara, bukaboneka. Ciza nkuko twabyumvise nuko rero ntitubwe tucihata, ntituba tugikeneye kugira ingufu dushiramwo ngo dutume umuntu agira cyangwa ngo dukore ikintu runaka Imana bitubwiye gukora, aho bungi urushane ubushobozi burakora, bukaba bukora muri twebwe, cyangwa ububasha, ubushobozi buhindura iryo jambo mu bikorwa riba riri muri kubwo rikora. Twese turabikeneye, ijambo ritegerezwa gushirwa mu bikorwa. Ntidukeneye gusa ubuzima bushasha mu mutima mushasha, turakeneye n'ubwo bubasha, ubwo bushobozi bw'Imana mu mutima mushasha, mu buzima bushasha,
bihindura ijambo rikaba ibikorwa mu bikorwa bisigurwa ngo rigashyiraho ukwemeza kw'Imana. niryo risezerano Imana yaduhaye. aho rero turabona mu buryo butomoye yuko Mwene Data Branham ntiyakubise ahusha, ariko yatumbereje neza arashyira akaburungu kuri i, akadomo kuri i, hanyuma akavuga ngo sinarinzi ko ibintu bivuga uyu munsi, ati sinarinzi ko biza kuvuga muri buno buryo, ariko ati ndanezerwa yuko ibyo byavuzwe. turabibona yuko twahindutse imbere muri twebwe, ubuzima bushasha bwaratanguye, ariko turanabona yuko turacyafise ibintu byo kwihata ngo dukore na biriya, hanyuma tukaguma mu dugararo tutabona neza ibintu. Mu bwo buzima bushasha, ubu rero ububasha bw'Imana buzaza kwiyongeramo kugira ngo ijambo rishigwe mu bikorwa n'umwe wese muri twebwe. Ndabisoma irindi rimwe kugira ngo ntihabeho ukutumva ibintu neza. Shaka ngo nzobaha umutima musha, mbahe nimwe musha. rero hamwe n'umutima mushasha nimwe musha, umwimenyerezo hamwe na Yesu Kristo umwami wacu. uwo mwimenyerezo hamwe na Yesu Kristo ngo nkura mu mutima wanyu umutima ukomana nk'ibuye. ubu rero reka dushire rero ukiganza ko umutima wacu umugogo, nkuko mu ijambo dushyira ikiganza ku mutima wanyu. Mbega umutima wanyu ni ibuye cyangwa uroroshe? Mbega hariho imbabazi? Mbega hariho ubuzima cyangwa uracagumaraye? Ntibijyanye no kuvuga ngo dufise umutima mushasha, dusenga Imana iduha ububasha bwo kubana n'uyu mutima mushasha, mu gihe hakiriho ibuye mu mutima rikomana nk'ibuye. nta mbabazi nyakuri z'umutima, nta kintu na kimwe gishobora kudukora ku mutima. rero kugira ngo tumenyereze ibintu, twosengera ibyo bibiri. twosengera umutima mushasha, tugasengera imwe mushasha, tugasengera ubuzima bushasha, hanyuma tugasaba rero kuri ibyo tuti mwami, hamwe n'ubwo buzima bushasha duhe n'uwo mutima mushasha, uduhe ubushobozi bwawe bwongera kuri ibyo, kugira ngo ntabe ari twebwe tugira ikintu dukora biciye mu kwihata kwacu. uko biri kose ntituzira tugira icyo dushikako, ariko bube ari ubushobozi bw'Imana bushobora gukorera muri twebwe. mu gufatanya n'ibyo haravugwa muri 27 ngo nzoshira nkemu wanje muri mwebwe, ngo nzobashiramwo nkemu wanje, ngo ndabagire abantu bagendera mu byagezwe byanje, bakitondera n'amabwirizwa yanje bakayashitsa. ibi bifatanye n'ibyo, ibi bishiramwo ko igikorwa gushigwaho gukora amabwirizwa umwami yakoze. igikorwa gikomeye, gahunda ikomeye ishiramwo isi yose. aho rero ubushobozi bw'Imana buba buri muri twebwe, atari gusa kugira ngo twumvirize aya majambo, twumvirize aya mabwirizwa yayo bisaba, ariko tukabishyira mu bikorwa, tukabikora. ivyo nivyo nifuza uyu mugoroba, nivyo niyifuriza uyu mugoroba. ntizikibe ari inguvu zo kwihata ngo tubeho ubuzima bushasha, ariko ubwo buzima bushasha bukaba buri ngaho. hanyuma ubwo buzima bushasha rimwe bushobora kuba bworoshe buri intango yose ntisigura ko ari ryo herezo, ariko ugasanga ubwo buzima bushasha ubushobozi bw'Imana bushobore kwinjira, hanyuma ubwo bushobozi bw'Imana bwinjire mu mutima mushasha, bushobore gushira muri twebwe ijambo ry'Imana mu bikorwa ryemeze.
nimba ibyo twifashe kuri mugoroba tuza kuba by'ukuri dufashijwe. byo ari byiza tugiye hamwe mu masengesho tukavuga tuti mwami, kugira ngo mbe ndabizi neza ko ntariko ndondera icya kabiri ntaranaronka icya mbere. tera intambwe ya mbere, ntibyogira nabi, naho byogira nabi. umwami wacu ari hano, ndizigira yuko yaduhaye iri jambo, kandi ibi niba byari bifise intumbero imwe yo gutuma tumenya ibyo tuvuga mw'uno mwanya. aho rero ibi bintu byose byari bikwiriye kumiruko, ntibijanye no gushyira inkomezi cyane muri twebwe ngo tugire ikintu dukora, ariko dushire Imana, ariko twishire ku ruhande rw'Imana n'ubuzima bushasha na kamere gashasha, kugira ngo ububasha bwayo bushobore gukora mu bushobozi biciye muri twebwe. bijanye n'ibyo twabibonye mu bukozi, kandi no mu buzima. Mwene Data Branham yashobora kugumbira abantu bose, ntawe yayipfuriza inabi, kandi arabisubiramo kenshi. bamwise ibintu byose, bamutaziriye ibintu byose bishobora gusanga hano munsi y'izuba. bamusize amazina yose: umupfumu, umuhanuzi mubi, umushukanyi, indyarya, gushika ku ndebaguzi ya mbere ikomeye. ariko akavuga ati n'urugero ubu nta muntu umwe ntogumbira, ntobwira ati ndagukunda. ubwo ni ubuntu bw'Imana. birakwiye ubwa mbere kubigiramo umwimenyerezo kugira ngo ushobore kubivugamwo. ariko ndabyipfuriza namwe mwese, ariko namwe mubivuge rimwe nta nkeka. amen. yari nyantege nke, yari hasi. ego yari ntoyi cyane. Imana yacu ihimbazwe. twizere ko umwami atubera ari mwiza kuri twebwe. turiko twegereza iherezo, kandi ku iherezo ibintu byose bizaba bimeze nk'uko ku ntango biri. ishengero ritegerezwa gusubirana imero yaryo y'inkomoko. nimba turi ishengero, dutegerezwa kwitega yuko ibyo bidushikira. ntidushaka gusa na bya biti byari byumaganye ukwezi kwamurika hanyuma bikavuza induru, ibyo tuba tumerereza. ku bw'ubuntu bw'Imana dushaka gusa ko rwa rubuto rwari ko ruramera, bimwe bubwo bwari bufise ubuzima muri bwo byaguye mu ivu. turashaka kuba ivyamwa kubw'ubuntu bw'Imana biriko biravuka ubu. ndizera ko ni twebwe Imana, ndizera ko Imana yakoze ibiba, kandi ko hazobaho n'umusaruro. reka rero tureke ku impande yacu induru ishobora gutera ubwoba abandi. ubugwa neza, urukundo, kugira neza k'umwami, ibintu byose, ingeso ziwe zose zigaragare muri twebwe, kandi biciye kuri twebwe. hanyuma uko tuzobona ko ashiraho mwemu wayo muri twebwe k'ububasha bw'Imana, ububasha bwiwe mu mitima yacu yamaze guhindurwa na mwemu wayo, hanyuma tugakurikira amabwirizwa yayo, tugakora ibyo yatubwiye mu ijambo ryayo. amajambo ya nyuma ni uko ngo murindire kugira ngo mukore,
niwe biciye kubwo bushobozi niwe ashobora kutugira abantu bashobora gukora amabwirizwa yiwe kandi akabikora tukabikora atari kubyumva gusa ngo tubyumve ariko tukabikora kwicara mu ngiro bw'ubuntu bw'Imana. Bakundwa, nta kintu na kimwe dushobora kongera ko kuri ibi byavuzwe, turabyizera hanyuma twiteze ku Mana ukuvuga gushasha, umutima mushasha, imwe musha, ni gusimbura ngo ubuzima bushasha mwo umutima mushasha biciye mu kuvuga kwa kabiri by'ukuri biciye ku ijambo namwe mu w'Imana. Hanyuma twiteze ko twebwe ababaye bo kuvuga bwa kabiri mu by'ukuri mu buryo bwa Bibiliya, hanyuma tukambikwa ububasha buva ku Mana. Aho rero ntabakiri twebwe, si twebwe tugira ikintu dukora, ariko ni ububasha bw'Imana biciye kuri twebwe. Ntituba tugifise ibyo kwihata n'ingufu dushyiramo, ariko tuba turi abantu bari ku ruhande rw'Umwami. Ndabisubiramwo, ndabyipfuza, shaka kubona buri jambo ryose ry'Imana risohoza nk'uko twabyumvise neza mu majambo yatanguje Umwami. Ni aragurutse. Nehemiya 9:8. Plutôt Néhémie 9:8. Tu as tenu parole car tu es juste. Ngo wagumije iryo jambo kuko wama ugorotse. Imana yegumye ijambo. Imana ni y'ukuri nk'ijambo ryayo n'amasezerano yo ari ukuri. Yadusezeraniye umutima mushasha n'imwe mushasha. Turabyemera ibyo yatubwiye tudakekeranya atakintu na kimwe. Tubyemere uyu munsi, tuvuge tuti Mwami ndagushimiye kubwira isezerano ngo nzobaha umutima bushasha n'imwemu nshasha. Ukuvuga ubwa kabiri, isezerano rishasha ryemerejwe mu maraso yiwe. Umutima mushasha, ubuzima bushasha biri ku ruhande rwawe, urashobora kubishikira nandi ndashobora kubishikira. Ni muri ubwo buzima bushasha niho ubushobozi bw'Imana butegerezwa kugaragarira ubu. Muri ubwo buzima bushasha niho ubushobozi bw'Imana bushobora kugaragara bukerekana ko tubizi. Kristo umwami wacu yavutse ubwa kabiri. Igihe yatangara ubukozi bwiwe bwa mbere, mwembi yaje kuri we ubushobozi ku ruhande rumwe yari yabyawe na mwemu, ku rundi ruhande yari yuzuye mwemu. Hanyuma inyuma y'ibigeragezo ubukozi buratangura. Ndizera ko umunsi umwe natwe ibigeragezo byacu bizohera, hanyuma ubukozi bwacu butangure hamwe n'ububasha bukomeye atari twigira, ariko turabye ku Mwami. Ndizera yuko Umwami azokwemeza ijambo ryiwe, haba muri jewe haba muri wewe. Ibyo niwe biraba, ariko azokugaragaza nk'uwizigirwa, azokora ibyo yavuze. Mu nyuma tuzovuga tuti Mwami wagumije ijambo kuko ugororotse. Kandi Umwami Imana aravuga ngo nzogarukana, nzosubizaho ibintu byose twabyumvise, twumvise ubutumwa, kandi nyuma yo kubwumva tugereza kwakira byuzuye kugarurwa ibintu byose. Umwami aduhezagire twese bice ku butunzi bw'ubuntu bwiwe. Amen. Turahaguruka tumushimire biva ku mutima kuba yatuvugije. Mwene Tarusi ngo urashobora gusengana natwe. Data uri mu ijuru, turagushimira uburyo bushasha bw'ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro ku byo utubwiye uyu munsi. Mwami mwizigirwa, urazi imitima yacu, urazi ubuzima bwacu, turi imbere yawe duhishuwe, ntidushobora kwinyegeza imbere yawe. Mwami uduhe gutahura icyo turi. O Mwami, nimba tutaragira ubwo buzima bushasha, nimba umutima wacu wibuye ukiri ngaha, turagusabye dukomeje twese hamwe Mwami, ukure muri twebwe uwo mutima ukomanaye, uduhe ubuzima bushasha, uduhe umutima mushasha, uduhe imwe mushasha ushize amanga, kugira ngo dushire amanga yuko waremye ikintu gishasha muri jewe, muri twebwe twese. Mwami Mana yanje, ntidushobora kubikora ubwacu, ariko turazi yuko ushoboye kubikora, kandi tugufatiye ku ijambo, ku isezerano ryawe.
kuko warabivuze muri Ezekiyeli, warabisezeranye ngo nzobaha umutima mushasha. Mana yanje, ntidushobora kubyiha ubwacu, ntidushobora kubyiha, ariko turagusabye mwami ngo ubiduhe, ubikore mwami, bishoboka uyu mugoroba. Mana yanje, muri kano kanya nyene uragororotse, uri umwizigirwa, uri umunyakuri mwami. Turagusenga biva mu bwena bw'imitima yacu ubwacu mwami. Ugumye ijambo, ibyo wasezeranye urashaka kubiduha mwami, kandi urabiduha. Nico gituma turaguhimbaza, ariko ikindi naco turashaka kugira mwemu wawe mwami, turashaka kwambikwa mwemu wawe yera, ubushobozi buva mu ijuru, icubahiro n'ubwiza, ugusengwa b'ivy'izina ryawe mwami. Ndagusabye rema amasengesho nk'ayo mu mitima yacu kuri uyu mugoroba, uduhe icifuzo, inyota nyakuri, uduhe inzara nyakuri, uduhe icifuzo nyakuri mwami. kubw'ibyo bintu byose, kuko ntidushobora guhagarara imbere yawe, turagukeneye birushirije. Turakeneye ko mwami urema, atari ko twebwe turema, ariko ko wowe urema ibyo twebwe dukeneye mwami. Kandi turabona mu byanditswe byera yuko wamye uha ubwoko bwawe kuva kera, igihe wari hano ku isi, wahaye abigishwa bawe, kandi natwe turakeneye yuko natwe ubiduha Mana. Ntituko turabivuga gusa, turabizi duhereye uyu munsi, turabyumvira by'ukuri. Uduhe ubuzima ku bw'igikorwa cyawe cyose, utugire mwami ikintu cy'icubahiro cy'izina ryawe mwami. Turizera yuko udushikira intego hamwe natwe, izina ryawe rihabwe icubahiro mwami. Ntagire ukekeranya, ariko turabizi yuko minsi yose uri wa wundi, ejo wahise, uyu munsi kandi uri wa wundi we bidashira. Haleluya, icubahiro n'ubwiza, gusengwa no guhimbazwa iby'izina ryawe. Haleluya, amen. Byose ni bisha, byose ni bisha. Amaraso y'umwagazi arantunganya akancafura, byose bikaba bisha. Tout est nouveau. Byose ni bisha. Tout est nouveau. Byose ni bisha. Le sang de l'agneau me purifie. Y'umwagazi arantunganya. Le sang de l'agneau me purifie et crée tout nouveau. Chers amis, nous avons entendu Frère Branham dire que nous avons l'impression d'être entourés de murs, comme si nous n'étions pas capables de tudashoboye kubirenga. Turumva ko hari ikintu kitaramera nk'uko cyategerezwa kumera. Hanyuma akavuga ati intango yakoretse, ibihome birabomogwa, bizotembagara nk'uko ibihome by'i Yeriko. Niko nongeye ko, kuko umwami ni wa wundi. Imana ya Mose, Imana ya Yosuwa niyo Mana yacu. Imana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo niyo Mana yacu. Imana ya Isirayeli niyo Mana yacu. Urumva ko ibintu ntibiraba nk'uko byomera. Umuntu wese yumva nk'uko ategerezwa kumenya ubu rero yuko Imana ifise ikintu imubikiye. Amen. Ntitwagize ibi byiyumvo kugira ngo ducike intege hanyuma dutakaze ibyizigiro. Twahawe iki cyumviro kuko Imana idufitiye byinshi itubikiye. Nicyo gituma musubirane intege, musubire mutegwe intege, ntimutinye. Ni umwami, ni umwami warongora ibintu byose mu buryo bw'igitangaza, kandi n'ikigereranyo hamwe n'ibyatugwa n'amadini, ibyo
twavuyemo Et par la grâce de Dieu, kubw'ubuntu bw'Imana nous avons reçu une nouvelle tukaba vie. twahawe ubuzima Elle est bushasha encore ni fragile. buracoroshe buraca ubunyantege nke ariko Imana irabukuza Et ikabuteza imbere Nous pouvons gakura être très dushobora reconnaissants kuba abashima cyane kubwo ubutumwa pour les pensées kubwo qui y ivyumviro sont exprimées. bivugwayo. Prenons-les à cœur, reka tubishire afin que ku Dieu mutima puisse kugira obtenir ngo justice, Imana et recevoir ishobore ce nouveau droit. gushikira ibyo ifite Croyons-y, uburenganzira. afin Reka qu'il tubyizere puisse confirmer. kugira ngo ibyemeze, Et comme cela a déjà été kandi souligné nk'uko dans la prière, byashibitswe mu isengesho, Imana yarasezeranye je vous donnerai ngo un cœur nouveau. nzobaha Nous ne umutima pouvons musha. pas Ntidushobora nous le procurer. Ntidushobora Nous ne pouvons kuwiha. pas nous procurer l'esprit. ntidushobora no kwiha iyo mpemu ni cyangwa rien ubwo d'autre. buzima Mais bushasha peut cyangwa ikindi nous cyo être cyose donné. Le Seigneur byose nous a promis. turabihabwa Après umwami ces yabidusezeranije. jours-là, Inyuma y'iyo je minsi conclurai une alliance, ngo une nouvelle nzogirana alliance. nabo Alors, je isezerano, mettrai ma aho rero parole nzoshira ijambo en ryanje vous. muri mwebwe, Un cœur nouveau, umutima musha, un esprit nouveau, mwe une musha, vie nouvelle, ubuzima bushasha, et faire de vous des gens qui ndabagire marchent dans mes voies. abantu bagendera mu Fidèle byagezwe Seigneur, byanje. Mwami nous te mwizigirwa, remercions. turagushimira Car tout ko est devenu possible par byose Golgotha. byabaye ibishoboka biciye kuri Mais nous te Golgotha, demandons ariko sincèrement turagusabye une bive ku nouvelle mutima, duhe vivification, kugirwa abasha mu buryo bushasha, igikorwa gishasha hamwe mu wawe yera. Mwami mukundwa, tangura muri jewe, tangura muri twebwe twese, uduhe gucereza Seigneur, afin que Mwami, nous kugira ngo cherchions et turondere trouvions davantage kandi de communion tubone avec toi uburyo et de bubandanya ugufatanya Et nous nawe, te ungire akagongwe, tuzogushimira, tuzokubaha Alléluia. izina ryawe. Haleluya, Alléluia. haleluya, que tu sois loué, ushimwe, que tu sois loué. uhimbazwe, amen.